Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri uno mwanya n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane n'ubundi mu gisata c'umutekano, aho tugiye kuraba abakozi babiri biperereza bafashwe bari mu murwi Hereditabara, umurwi urwanya leta y'u Burundi uba mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, akaba ari umurwi witwaje ibigwanisho. Aba rero akaba ari abakozi b'iperereza ry'u Burundi bari bararungitswe muri uwo muhari uba muri ico gihugu nyene ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Aba amakuru n'ubundi bakaba baragenda bayanyuza ku serukira u Burundi muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, afise icicaro i Kinshasa, General de Brigade Agricole Mwamba Ntirampeba. Uyu nawe akaba rero atanguye kuvugana n'izi ntwazangabo zibiri za Hereditabara bahujwe n'urwego rw'igendereza rwa kimwe mu bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini, tuza kubabwira muri ano makuru. N'amakuru menshi avugwa ku kungene izi ntwazangabo zibiri z'iperereza zafashwemo yari operation idasanzwe, ndetse na bamwe mu ndongozi z'umuhari Hereditabara bakaba baratanguye kwikoma leta y'u Burundi. Ni nkuko nabo rero bavuga ko hari abo urwego rw'iperereza rw'uyu muhari narwo rufise abaruha amakuru mu gisirikare c'u Burundi. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyenda kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza kuri no mbonesha kure, mwaye kaze mwidonido yano makuru. Umwe mu bishwe akaba yari komiseri yarajejwe ibijanye n'ibikorwa vya gisirikare hamwe n'inyigisho za gisirikare mu muhari Hereditabara. Uyu bakaba baramwita C3 muri uwo mugwi witwaje ibigwanisho. Uwa kabiri yishwe bakaba bamwita C4, akaba yari komiseri yajejwe ububiko, uburaro, ukunguruza hamwe no kugaburira abagwanyi. Izi ntwazangabo zompi zibiri z'uwo mugwi ufise ibirindiro muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ngo zariko zirategura kujabukana mu Burundi bamwe mu bagwanyi kugira ngo bazoce bishikana nk'uko bari babipfunditse n'ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Nikora Niyukuri Batazira Gisiga, komiseri nimero 3 hamwe na Reveriye komiseri nimero 4, aba bakaba barishwe n'urwego rwa gisirikare rwo hejuru rw'umugwi uharanira intwaro ishingiye ku mategeko Hereditabara. Itorokanizo ry'amakuru ryaronse amakuru avuga ko imbere y'uko bicwa abasirikare babiri bo ku rwego rw'intwazangabo bari bamaze igihe bavugana n'urwego rw'iperereza rw'u Burundi bahujwe n'userukira u Burundi muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, afise icicaro i Kinshasa, akaba ari General de Brigade Agricole Mwamba Ntirampeba. Uyu nawe akaba yaratanguye kuvugana n'izi ntwazangabo zibiri za Hereditabara bahujwe n'urwego rw'igendereza rwa kimwe mu bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini. Mu matohoza twaramenye ko ivyo biganiro vyari bifise intumbero kujana mu Burundi bamwe mu bagwanyi ba Hereditabara bari kuba barongowe na Nikora Niyukuri Batazira Gisiga, hanyuma bagaca bishikana ku nzego z'igihugu. Ntiturashobora kuronka General de Brigade Agricole Mwamba Ntirampeba kugira agire ico bivuze ko, gusa ku ruhande rwa Hereditabara ntibemeza kandi ntibakaniganagurwa rya Nikora Niyukuri Batazira Gisiga hamwe na Reveriye. Umwe mu barongoye abandi mu gisirikare c'uwo mugwi urwanya leta y'u Burundi yatangaje gusa ko izo ntwazangabo zibiri zakoze amakosa hanyuma zirarenguzwa, zirisigura mu nyuma zicirwa urubanza hisunzwe amategeko n'amabwirizwa agenga abagwanyi ba Hereditabara. Muri iyi myaka umuhari Hereditabara waratsimbataje cyane igisata cawo c'iperereza harimwo n'ibijanye no gusuma urusaku. Mu matohoza yakozwe twasanze hari imitego myinshi yatezwe inzego z'iperereza mu Burundi no mu karere yasambuwe n'uwo muhari usigaye uvugwa mu biganiro nka vyose bijanye n'amagume azingamitse u Burundi.
Akarorero ka hafi nako ku munsi wa kane igenekerezo ya 16 Munyonyo igihe umugambwe CNDD-FDD watanguza ku mugaragaro indwi wahariye intwari. Uwo munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe hanarongoye inama nkuru y'inararibonye y'uyu mugambwe uri ku butegetsi yavuze ko Red Tabara iri mu migwi yatsinzwe muri kahise ko rero ubu atacotera ubwoba u Burundi. Iminsi ibiri imbere y'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi abivuga, mugenzi wa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nawe nyene yari yavuze ibijanye n'umuhari Red Tabara mu ijambo yashikirije inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye ku munsi wa kabiri w'igenekerezo wa 14 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Felix Antoine Tshisekedi yari karavuga ibihugu bibiri vyo mu karere bifitaniye imigenderanire ya gisirikare n'igiperereza. Uwo munsi yavuze ati igisirikare ca Kongo kirakorera hamwe n'igisirikare ca Uganda mu kugwanya ADF, hanyuma kigakorana n'igisirikare cy'u Burundi mu kurandurana n'imiza abagwanyi ba Red Tabara. Indwi zitatu imbere yaho hakaba hari kugenekerezo ya 2026 Gitugutu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba we yari hamagaye abagwanyi ba Red Tabara bavyifuza gutahuka mu gihugu bakakwa ibigwanisho bagaca basubizwa mu buzima busanzwe, abane nabo bakita ubutungane. Uwo munsi hakaba yari yakiriye indongozi z'ishiramwe ry'abanyaburaya European Institute of Peace yavuze ko ririko rirabimufashamwo. Ico gihe kandi uwo mugwi uheruka kwica intwazangabo zabo zibiri uzihoraguye mu kano gucudika n'umwansi wagirije umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwiteza utunyoni kandi azi neza ko utigeze uhengeshanya gusaba ko haba ibiganiro bifise intumbero yo gutunganya amatora yo ku mugaragaro akwije ivyangombwa kandi adakumira. Ayo rero akaba ariyo makuru yaragezwe ko avuga kubirabana n'intwazangabo zo muri uwo muhari Red Tabara zakorera iperereza ry'u Burundi mu nyuma bakaza kuvumburwa hakurikijwe amategeko y'uyu muhari n'ubundi bikarangira bishwe. Mu yandi makuru reka tubabwire ibirabana n'intambara iri mu gihugu ca Israel aho umukuru wa Hamas avuga ko amasezerano n'agahengwe ari hafi kugerwaho. Umuyobozi wa Hamas akaba yarashize ahabona itangazo avuga ko uwo muhari uri hafi kugera ku co yise amasezerano y'agahengwe n'igihugu ca Israel. Gusa n'ubundi tugarutse mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Rutana abakozi babiri ba Oberi kuri ubu barapfunzwe bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Abakozi babiri b'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi vya leta Oberi mu Giharo mu ntara ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu Berkimas Nshimirimana na Fulgence Niyongabo bakaba bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Rutana kuva ku mugoroba wo ku wa kane w'indwi iheze hafi isaha 2 z'ijoro kubw'amasoko mu buyobozi bw'ibohero mu Rutana. Aba bakaba bakurikiranwa mu rubanza rw'abadandaza 14 bari barishe igice c'ibidandazwa vyabo. Abakozi ba Oberi bakagirizwa kuba barabibafashijwemwo, aho rero bakagirizwa no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ihagarikwa ry'aba bagabo bompi ryoba rifitaniye isano n'ihagarikwa ry'abadandaza 14 n'abadereva bose baturuka muri komine Giharo nabo nyene bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Rutana. Abo bakozi babiri b'ikigo kijejwe kwegeranya amakori ya leta bikekwa ko kugira uruhara mw'inyegezwa ry'igice c'ibidandazwa bitegekanywe n'abo badandaza. Amasoko ari aho nyene nayo akamenyesha ko kuva mu gatondo ko kuri urwo wa gatanu w'indwi iheze ibiro vya Obere muri komine Rutana muri iyo komine vyari vyugaye. Abadandaza bategerezwa kuva Igiharo baja mu Kayogoro mu ntara ya Makamba zihana imbeho kugira baje kwerekana ibidandazwa vyabo ikizingamika ibikorwa vyabo. Urubanza rw'ikibiriraho rukazosasa umwanya wari wo wose kugira ngo abo bakozi babiri ba Oberi bashengezwe kubw'amasoko yegereye parike. Ni mu gihe kandi Inyanzarake abafise ubunywero bo bavuga ko barengewe n'amatagisi y'umurengera. Mu mwaka umwe gusa uyu turimwo abafise ubunywero muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu manuko bw'igihugu bamaze kureba amatagisi incuro 3 kubwo babwo bashobora guhomba. Abadandaza b'ibinyobwa vya Bralirwa bo bagasaba batware gusubiramwo uburyo batoza ayo matagisi. Kubwo abadandaza b'ibinyobwa vya Bralirwa umudandaza wese ngaramaze kuri incuro 2
itagisi ya komine arariha kandi inshuro imwe mu kigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakuru n'amatagisi vya leta. Muri Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2023 umuntu wese afise ubunywero yatanze amafaranga atari munsi y'ibihumbi 20 y'amarundi muri komine Nyanzarake. Muri Gitugutu abakozi ba Oberi nabo ngo bategetse kuriha ibihumbi 50 kuri ubwo bunywero nyene nkuko bisigurwa nabo badandaza batomora ko komine yegeranije amategesi muri uku kwezi kwa Munyonyo. Abadandaza bakavuga ko bamaze kuriha ibihumbi 90 vy'amarundi muri uyu mwaka. Kubw'amasoko mu ntwaro ya komine kigomba gukora nk'ibindi bihugu vyo muri EAC bitangura umwaka w'amafaranga mu kwezi kw'indwi. Izo nsiguro rero ntizinyura aba badandaza kuko bari baramaze kuriha iyo tagisi nyene muri Ruhuhuma iyo bahora bariha kuva kera, bagasaba ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano nubwo budandaje guhagarika iyo ngingo kuko kubwabo ariyo kubahombesha. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafitira ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza, usangize hano makuru bagenza kandi abo bari hose kugira ngo nabaje bashikirwa nibivugwa mu gihugu c'u Burundi. No Muhoza TV, Imana ibahezagire.